Shalom shalom, ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wanje, y'umwami wacu, umuremyi w'isi n'ijuru, abe kuri mwebwe mwese muriko murankurikira. Mbanje kubasaba imbabazi cane gose kuko vyangoye gose kubaha igice ca kabiri. Nabonye muri benshi cane mwumvirije igice ca mbere, ariko mwabaye benshi musaba ati ndabaha igice ca kabiri. Rero ntivyanyoroheye rwose, ndi mushasha muri bino bintu. Umuntu aravye video isanzwe ngo yibaza ko ari ibintu vyoroshe, ariko nasanze atari ibintu vyoroshe, ni ibintu umuntu akwiye gufatira umwanya, kuko muri ano mahanga murazi ko nta bakozi dufise, umuntu arikorera ivyiwe vyose, hanyuma kubifadikanya n'ibi navyo bisaba ko mba ndi mu gacerere ata kintu kimperturba. Hanyuma nagize ingwano nyinshi. Ndazi ko satani mu bintu agwanya cane, aragwanya amasengesho, aragwanya intahe, kuko mw'ijambo nababwiye ejo ngo twamuneshesheje intahe mu gutanga intahe yacu. Rero mu bintu satani agwanya intahe arayanka. Iyi ntahe rero uko nagize retour nziza niko hariho n'izindi element zitabaye nziza, ariko natahuye ko satani nyene ategerezwa kuza kubishiramwo amazi n'ibiki vyose. Ariko Yesu yaratsinze. Imbere yuko ngira n'igice ca mbere, maze imyaka ibiri yose nshaka gutanga ino ntahe, ariko vyaranse pe, vyaranse. Muri iyo myaka ibiri ni kenshi cane nafashe kamera ariko biranka. Rero ejo mu gice ca mbere igihe nababwira ati ndanezerewe gose kuko isaha irageze, vy'ukuri ndanezerewe cane kuko isaha iyo igeze no gukora kw'Imana kuba kugeze, niko Imana ikora ibihe vyose. Ariko nzirikana ko intahe irimwo imbaraga, irimwo inkomezi nyinshi. Niyo mpamvu rero umuntu agwanywa, ariko iyo Yesu akubwiye ati kora, urakora. Ico twaremewe nico pe. Niravye jewe nyene ubwanje, nkaraba uko navutse, uko nakuze, nuko biri uno musi, ni kenshi nabajije n'Imana ati kubera iki jewe? Ariko Imana irambwira ko ibivyo vyose vyabaye ni kugira ngo Imana yo nyene yanyubakiye ubuhamya, intahe. Abanyarwanda bavuga ubuhamya, abarundi tukavuga intahe. Yanyubakiye rero iyo ntahe kugira ngo uyu musi mwumve imbaraga z'Imana. Nibuka mu vyanditswe vyera hariho histoire ya Farawo, igihe Moyize Imana yamurungika ati genda ubohore ubwoko bwanje, atariko nubwo ndagutumye kwa Farawo ndaziritse umutima wiwe, n'ivyo ndagutumye araza kuvyanka. Ariko ivyo vyose mwibutse biriya bintu vyose vyagiye biraza, Imana yaravuze ko donc ivyo vyose yabikoze kugira ngo yerekane imbaraga. Imana niyo ibigera ikabigerura, voilà. Rero ndashimiye Imana kubona uyu munsi ubuhamya bwanje bugeze kure, kandi ndabasaba bwa mbere, ndabashimira abantu mwese mwashoboye gupartaja iyi ntahe. Mubandanye muyipartaja, sinzi amaparti nzogira, ariko nzobivuga vyose uko ndonse umwanya, ndabivuge uko bizoba binkundiye. Nuko rero ubwa mbere nshimye ko twosoma
iki canditswe cera kiri muri Luka igice n'ic'icumi umutwe w'amajambo uravuga ngo ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo Yesu akiza abanyamibembe 10. Maze bari mu nzira baje Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Bahagarara kure baratabaza cane bati, Yesu mwigisha tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umunyasamariya. Yesu arabaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Iki rero muri za mpamvu nyinshi nababwira ejo nababwiye impamvu imwe yuko iyi ntahe n'umuhigo nahize ntegerezwa guhigura. Iyo umuntu yemereye Imana ikintu aragikora, kuko nacemereye Imana irabinkorera, yankoreye vyinshi binarenze ahubwo. Ariko rero ko n'Imana tuyisaba ikaduha, kubera iki natwe tutokora ivyidusaba? Iki kintu yakinsavye kera, sinari nzi n'inzira bizocamwo, ariko Imana ishimwe ko yuguruye inzira. Nuko rero iri jambo ndarisomye kubera iki? Iyi ni imwe mu mpamvu zindi nzoza ndavuga au fur et à mesure uko ngenda ndavuga iyi ntahe, nuko nje gushima. C'est ma façon yo gushima, yo kubwira Imana ati warakoze, yo kubwira abatuye isi, yo kubwira uri kurumviriza iyi ntahe ko Yesu arakomeye kurusha uko umuntu yovyibaza, kurusha uko umuntu yoba yarabibonye. Arakomeye biteye ubwoba. Rero c'est ma façon yo kumushimira imbere yawe, imbere yanyu, kuko ndazi ko mundaba muri benshi. Nahora mbona abantu benshi bashinga intahe bakaja hariya imbere, ni ukuvuga uri mu rusengero ugashima, ariko je nkiyumvira ati noshima iki? Bon, umuntu harya yoshima misi yose, kuko kuba umuntu akiriho vyonyene, akiriho n'amashimwe y'Imana. Haleluya. Ahubwo tuba tukwiye gushima ibihe vyose kubona tukiriho, kuko hariho abadafise aya mahirwe bamaze gutaha, kandi bifuza ati compa nkagaruka n'akanya gato gusa nkakorera Imana. Rero twe tukiriho pe, dukorera Imana uko dushoboye, uko dushobojwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umurima ni munini ariko abakozi ni bake. Ariko nshima Imana ko igira inzira nyinshi ikora, hanyuma abakozi bayo bakaboneka. Rero nshima Imana ko ibi ndiko ndakora pe sivyo nitumye, nuko hari uwantumye. Kuko naragwanijwe bihagije, ariko Imana ishimwe, kandi n'ubu sinshidikanya ko nzobandanya ngwanyo, ariko hari patron. Hari patron. Rero nshaka kubandanya igice ca kabiri mu citeganya igishika cinshi, kandi ndashimiye umuntu wese yapartagije intahe igice ca mbere. Yesu vraiment abahezagire, bampezagire gose, kuko ndashaka yuko igera kure. Ndashaka n'urya muntu yakoze amahano nimba akiriho ko yonamushikira. Niyo mpamvu ndabasaba ati muyipartage gose, kuko hari ukuntu ibintu bizunguruka hanyuma bikagera ku muntu. Nimba akiriho
nariko ndababwira ati nimba akiriho bumushikire. Nari nkufye gatonya ngiye kuraba umwana yariko ararira. Mfise umwana w'umwaka umwe, urumva rero ku bisanzwe aya masaha aba asinziriye, ariko nkuko nabibabwiye nuko nyene, ariko uhamya intahe iravugwa pe nta kibazo. Nuko rero nariko ndabasaba ko mwoyipartaja, kandi abariko barabikora bose Yesu abahezagire, kandi ndashimira Imana ko hari abo vyakozeko, ariko ntimubitangarire gusa. Intego yanje nuko ubu buhamya, iyi ntahe izobakora ku mutima, hanyuma umuntu akibaza, hanyuma ugahindura ubuzima bw'umuntu. Nuko rero aho reka ndabe isaha ntanguriyeko nimero nziza. Rero igice ca mbere nari nahejeje, nari narangirije ahantu wa murozi, ndamwita umurozi, ashikanye hepfo gato y'imuhira, hanyuma arambwira ati ngahari iwanyu. Ndagenda nsanga mama yashitse. Hariho akantu nibagiye kubabwira, nasanze mama agikanura, ariko aravuga, kuko hariho ukuntu iyo yaborewe yaguma avuga mpaka, kandi iyo yaborewe pe yavuga igitariyano censhi. Nari ndabimenyera, hariho amajambo numva akambwira. Uwo mwanya rero arambaza ati Oriana mwananje uvuye he? Ndamubwira ati ndarushe, nzokubwira ejo. Nuko cangwa kuri ya matera boom, ntababesha nabaye nk'umuntu apfuye, kuko nagiye gukanguka numva bariko barankubita amakofe. Muramaze kubona umuntu yaravye bamukubita, numva umuntu ariko arankubita amakofe, hanyuma muga nkavyumva biri kure, nkumva mpamagara uwo yari mama, nkumva mpamagara, ariko nkagerageza nyene kuvyuka gukanura bikanka. Agira ubwoba, nibaza yuko yavyutse nawe abona leta y'umuryango ingene imeze, arandaba nanje nkiryamye. Ku bisanzwe nari umwana mvyuka kare jewe, kuko ndibuka hariho n'igihe nabashaka kuvyuka kare akangumiza par force mu gitanda ngo ndyame. Rero uwo munsi abona ayo masaha ariko aramvyuramwo hari nko mu masaha sita canke saha indwi zo ku mutaga, kuko ndibuka ko mvyutse gato nabonye umuco mwinshi. Rero agira ubwoba, agize ubwoba agenda guhamagara. Hariho umu infirmière twabana yaba hepfo yacu gato, agenda kumuhamagara. Aramuhamagara aramubwira ati ngo ndabire umwana wanje hari ico yabaye. Urumva ivyo nagiye kubimenya mu nyuma narabutse. En même temps urumva anaje narabona uwo ari we. Araza rero aje arandaba. Urumva ahantu hambere batanguye kuraba kuri partie intime, mu Kirundi ndabivuge ku gitsina gore. Hanyuma bararaba, umuntu infirmière araraba neza, asanga indani nta kibazo cabaye, mugabo hejuru ahabonekesha amaso hejuru, chaque millimètre de la peau yariko ubuhere bwinshi cane, hakaba hanatukura cane gose. Baribaza ikintu cambayeko barakibura. We mu infirmière nta nyishu yindi yahaye mama, yamubwiye ati hari ico bamukozeko, atariko ati raba umuhe ivyarya n'ivyanywa, hanyuma umureke aruhuke aryame. Nuko rero vyagiye kugenda, mama yaciye andeka ndaryama. Urumva uko kuntu bandaba,
baranaforsa kugira ngo ngume nkanuye, ariko vyari bigoye cane kuko umuntu bashizemo anesthesie générale, urabizi yuko uravyuka pe biba bigorana, si ibintu biza gutyo ngo uvyuke gutyo. Rero nanje nari kure pe, nari numva ndemerewe, nari numva nk'imibiro ntababwira. Rero mama yaciye andeka ndaryama, sinobabwira ngo naryamye ngo uwo musi wose, sinobabwira ngo naryamye imisi 2, nukuri nta notion y'umwanya nari mfise muri uwo mwanya, ariko ndazi ko naryamye umwanya munini ubaho. Hanyuma rero ubuzima bwarabandanije nkuko vyahora. Mama akagenda mu kabare, vya bindi nyene vyo kuja mu kabare, agataha bwije, agiye kare agataha kare, nkakubitwa. Bwari ubuzima bwari uko nyene. Muga mu nyuma wa mugabo yarasubiye aragaruka, kandi agarutse ubwo sinamenye ingene yantwaye. Ubwa mbere naravyumvise, ariko irya kabiri sinigeze numva abomora uwo muryango, sinigeze numva ikintu na kimwe. Ahantu nagiye kukanguka, ubwo ntiyanjanye kure, ntiyabaye akinjana kuri wa mwonga, yanjanye hafi cane ku babanyi bari bafise ibitoke nabo vyinshi, anshira hagati muri vya bitoke. Nagiye gukanguka rero mbona umuntu ari hejuru yanje. Mama nawe yari mu kabare kari nka 200 metres yahondi, même pas 200 metres, kuko aho narindi narumva ijwi ryiwe, kuko mama ari mu kabare niwe yavuga wenyene kandi akavuga cane. Bose barahora akaba ari we agitwara. Numva ariko aravuga, mbona wa muntu, ngira effort yo kuza gukoma induru, ngiye kuyikoma niforshije n'inguvu zanje zose, afata intoke ziwe azishira mu kanwa kure kabaho, ndazumvira mu muhogo, ca ndasubira ndatemba muri rya tiro ryinshi. Sinigeze numva ngo yantwaye muhira gutyo, sinigeze numva ngo bimeze gute, nta kintu na kimwe nigeze numva. Nuko bwakeye nsanga ndi mu cumba ndaryamye. Rero uko vyagiye kugenda, mama ndamubwira ati wa muntu yasubiye kugaruka mama kuntwara. Aca arambwira ngo none ngushaka ngo ndabigire gute jewe? Vy'ukuri ndagira agahinda kenshi, ndabona ko nari nzi ko ata muvyeyi pe nsanzwe mfise, ariko muri uwo mwanya naragize agahinda k'isi yose kankoranirako. Rero muri uwo mwanya nca nifatira ingingo ko guherekeza mu kabare mama zari izindi ngorane, ariko nifatira ingingo yuko ntazosubira kuryama mama ataje. Rero uko nagiye kubigenza, inyuma kw'irembo, narabwiye ko inzu yari ifise ibice bitatu, igice c'inyuma kuriya anye, kuko ishambrete yacu niyi bari bapanze yitwa ko ari nini, vyarabi no mu kigo, akandi nako karaba hariya kwibarabara. Ako rero karaba kwibarabara kari gafise idirisha, iryo dirisha rero musi yaho hari akantu k'akanogo. Ako kanogo rero niko naca njamwo bwije, harya hageze k'amasaha yo kuryama, niko naca njamwo nkicaramwo. Naba nambaye igipira kirekire, hari ukuntu umwana aba yambaye igipira kirekire kigereza hariya hepfo, naba nambaye rero ico, nkaca mfata ca gipira nkagikwega nkagifukisha amavi, nkaca ntuna muri ka kanogo, nkaguma fixa aho mama aza guserukira. Mu mutima nkaguma ndamuhamagara ati mama taha, mama taha. Hepfo gato yaho hari ibitoke naho. Ivyo bitoke rero nkibaza ati harya hoba hari igikoko, hoba hariho umuntu. Urumva muri uwo mwanya nyene je me faisais des films, nkiyumvira ati none wa mugabo niyaza nk'ubu yoca ngaha, nk'ubu yoca hariya arambona, nkaca nituna cane muri ka kanogo. Ariko ndashima Yesu ko yankuye muri ako kanogo, haleluya. Nuko rero mama agaseruka agataha bwije pe, bwije ndamubonye aserutse hahandi
navunduruka muri ka kanogo niruka ngenda kumusanganira. Vy'ukuri ntababesha ndamubonye aba ari umuntu ariko aricako pe acapa 8 ariko umva mbaye délivré, numva umunezero mwinshi, urumva umuvyeyi w'umuntu ni hatari. Uko yaba ari kose nari mbaye sauvé mu yandi majambo. Nkaca niruka nkamusanganira, tukaca rero dufatana tugataha muri ya nzu tukinjira tukaryama. Nta na kimwe yambaza ngo kubera uri hanze y'amasaha, umva yaba yaborewe biteye ubwoba. Nuko rero twaryama, bukeye uko nyene nkaja muri ka kanogo. Ubuzima bwanje bwari busigaye ari bwo muri ka kanogo. Umunsi umwe rero mama ndi muri ka kanogo nyene, mama arataha ndagenda kumusanganira, tugiye muri ka kumba kacu nyene tuca tubomanira ku muryango na wa murozi. Ariko agira iki? Ariko asohora imatera turyamako ariko arayitwara. Akitubona urumva ntiyari atwiteze, agwa mu gihumura acata yamatera aho nyene aca ariruka. Yirutse mama amwirukako. Amwirutseko jewe sinakurikiye mama, naciye ninjira mu gikoni kuko twari dufise igikoni aho nyene. Ninjira mu gikoni ngenda mw'ikeri y'igikoni kwinyegeza kuko niyumvira nti kuko nabona mama ingene yaborewe, mama ni umuntu akuze, uyo nawe yari umusore, yari nk'umusore pe w'imyaka nimba ari myinshi, yari ase nka 30 canke 30. Ndavuga ati ahava aza kumusiga anazunguruka agaruke ngaha aze kuntora. Nca nja mw'ikeri rero nitunamwo, n'ubwoba bwinshi, ya matera urumva isigara aho. Mama ariruka, haheze nk'iminota ingahe nza mbona aragarutse arasunika ya matera turaryama buraca. Rero hariho umubanyi tubana aho hafi w'umutamakazi akuze gose. Uwo mutamakazi rero umunsi umwe arahamagara mama aramubwira ati Makorata, ati hariho umuntu yamaza mw'ijoro ati gutora Oriana, ati kandi amugirira ibintu bibi cane, ati kandi ndamuzi. Mama ati none ninde? Ati n'umugabo w'umutayeri, ati asonera harya kwibarabara. Abanyaruyigi murabona ngaha onye imbere y'isoko gucyanye ahantu hari nimba sinzi ko igihari hari boulangerie. Kera hariho umutayeri aho nyene w'umugabo, yari uwo mugabo. Noneho mama bimenye ndamubwira ati none ga mama ko ubumenye genda umwitwarire. Arambwira aranyihanikiriza ati ntuze wigere ubivuga bino bintu, ubihore, bigira ibanga. Subira kugira uwundi mubabaro mwinshi kuko narumva ko uwo muntu azokwamaza ibihe vyose kuntora kandi ntafise gitabara. Ubuzima bwarabandanije kwa kundi nyene nta cahindutse, ariko sinzi uko vyagenze. Ngenda kuba kuri wa mama wacu wa Pasikazi nababwira, marayo umwanya utari muto ka utari munini, ariko umunsi umwe baza kumuhamagara baramubwira bati ati Makurata aheze imisi 4 tutamubona asohoka mu nzu, ubwo ntiyapfuye. Aza ariruka mu batabara nanje nziramwo. Urumva wumvise ngo mama wawe amaze imisi 4, naje ndiruka mu bandi. Barabomora wa muryango basanga asa nk'uwarabiye mu nzu. Ariko aracakomeye, arahema nyene muga nyene vyamagoyagi mugabo urumva yari yaborewe gose, noneho bimumera nabi amara iyo misi kuko abantu bari bamuzi, ababanyi duturanye aho, mbese na Gasanda yose yari imuzi pe, nta yarazwi. Hanyuma abakera b'ico gihe baramuzi. Hanyuma icakozwe nuko baramujanye kwa muganga,
urumva mbandanya mba kwa Pasikaziya. Ikintu rero cagiye kuba nuko ndi kwa Pasikazi yaranyihanikirije arambuza ko nogenda gusuhuza mu bitaro mama, arambwira ati niwihenda ukajayo nzogukubita ndakwice. Nanje naramutinya gose kuko nari nzi ivyo asanzwe ankorera, naramutinya pe. Rero niwe yamugemurira mu bitaro, hanyuma n'abakozi bateka bakabitwara. Ndibuka yuko nta musi n'umwe yigeze ashika mu bitaro kumusuhuza, n'abakozi bateka bakabitwara mu bitaro. Umusi umwe ndabwira abakozi ati ndabasavye n'ukuri muntwarane namwe nze gusuhuza mama ndabe uko ameze. Barambwira ati wowe ushaka batwirukane ku kazi? Yaratwihanikirije, umva yaratwihanikirije utubabarire. Ndababwira ati n'ukuri ndababwira ko arije nijanye, sindababwira ko ari mwebwe mwahanyeretse, ndabasavye ati utubabarire. Ngumaho, mugabo rero umusi umwe numva birandemereye, nca ndomoka. Nomotse ahantu nomokeye aho mu Musenga, Abanyaruyigi murahazi, urabona uri mu Gasanda umanutse muri wa mwonga nababwira utera ugenda hariya ni mu Musenga, hariho inshuti, hariho abakuza, abavyara ba mama. Kwa kundi wumva ngo hariya ngo hari abakuze nari ndahazi, nomokeyeyo rero barambona, bararyoherwa. Bobo ntibibajije ngo umwana ngo arahunze, ntibibaje ikintu na kimwe, bibaje ngo ngiye kubaramutsa bisanzwe. Baranyakira pe, bamfata neza, umva bamfata nyene nk'umwana, umva aho hantu ndahamererwa neza pepe. Mugabo rero umuhungu waho umusi umwe aragaruka arambwira ati twabonanye na Pasikazi, yambwiye ati utahe unyaragase, utahe. Sinamwankiye, sindanamubwira n'ivyo ndiko ndabamwo kwa Pasikazi, sindamubwira na kimwe. Mugabo abona uko imisi igenda sindiko ndataha. Arambwira ati yarambwiye, aranyihanikiriza, arambwira ati ndakurungike. Ndamwumvira ndagenda. Naragiye kwa Pasikazi, ndahashitse narinjiye, mugabo naratinye no kwinjira kuko nari nzi vy'ukuri ibindindiriye. Narashitse nkimubona ndamuha ukuboko nk'umwana muto ngiye kumuramutsa gutya, afata kwa kuboko arankwega, akubita ahantu hose habaho. Akubita ahantu hose habaho kuri jewe, arankubita, pardon. Arankubita gushikaho nsigara mbona iminzerere mu maso. Arankubita pe. Umva izo nkoni uwo musi ingene zitanyishe zinkipfuye. Arankubita vy'umwihariko, hanyuma ahejeje kunkubita ndabitwenga nta kundi kuko haraho ntwenga haraho ndira, mugabo ni kahise. Hari uwavuze ngo twibagira kahise gategura kazoza, kandi sa kahise ndiko mvuga intahe ingene ibihe urugendo rw'ubuzima bwanje uko nahuye n'Imana. Rero ubu Yesu ndababwira, mu bindi bice nzobabwira uwo Yesu ndababwira uwo ari we. Namubonye face à face pe. Noneho ahejeje kunkubita, hariho icumba kitarimwo, nticari occupé, ntaco bagikoza bagishiramwo. Ico gihe carimwo amakusin adakoreshwa, bari bayatayemwo gutyo. Cari icumba kiraho, aca kinshiramwo anyugaraniramwo, angira imfungwa pe.
anyugaraniramwo, aranambwira ko ntazohasohoka. Aho hantu ndicara ndarira, amarira arakama, ndicara pe ndicara, uko ndahateba nkumva ndiko ndavyimba mu maso, nkumva ahantu hose hakubise nkumva ndiko ndavyimba, mugabo nka fixa umuryango nkawuraba nkavuga ati umwanya n'umwanya aragaruka amperaheze. Rero ivyo vyose n'igihe yankubita, en fait umugabo wiwe papa wa wa mwana nababwira dusa nk'abangana, we yarankunda cane. Rero iyo ahari uwo mama wacu ntiyankubita, nawe ntiyahama ibihe vyose kuko yari umuntu akorera iyo, hanyuma akaza akagenda. Rero iyo adahari naba nzi ko ubwanje bushitse, mugiye ahari naba nzi ko akaruhuko kabonetse. Nuko rero aranyugarana, ngumaho muri ico cumba ndindiriye la suite, nibaza ati aha ndahapfira azohamaza imisi ingana gute. Yagiye kunyugururira ku kagoroba ngo sohoka, nuko ndasohoka. Ubuzima bwarabandanije. Umunsi umwe quelques jours après yaho onye ansohoye, kuko kubona narasohotse aho hantu je kubwiwanje nabona umenga pe ubwanje buraheze. Nsohotse muri ico cumba, après quelques jours ba bakozi bagemuriye mama narababwiye ati umviriza rero, ndabasavye muntware iyo mama ari, hanyuma sindamubwira ko mwarimwe mwahanyeretse, nanandondera mbure araza kwibaza ko nomotse nkuko nomotse irya mbere. Nuko baranyemerera turajana, barambwira ati ntuze wigere, ndababwira ati nukuri sinzobavuga, nukuri je ico nshaka no gushika aho mama ari vyonyene. Ndashika muri vya bitaro, nsanga mama aragwariye aho, agwariye muri salle commune, nsanga aryama ku gatanda, murazi ubutanda bwo mu bitaro butoya. Ndamubonye numva umunezero mwinshi, aryamye kuri ico gitanda aragaramye, turahoberana. Duhoberanye rero nibaza ko yambonye nk'umuntu akuze, yarambonye aribwira vyose, ntaco yambajije ati mbega iki, ntaco yambajije, nibaza ko yavyibwiye. Hanyuma rero kuva ico gihe, kuva iyo saha sinasubiye kwa Pasikazi, sinasubiyeyo. Naciye nguma muri ivyo bitaro, nsa nk'ugwaza mama, nase nk'umugwaza, nkava muri ivyo bitaro mu gitondo nkoga nkagenda kuri rya shure. Umwaka wa mbere naranawudubuye kuko sinari kwiga ndi muri izo condition, namwe muravyumva. Naragenda mw'ishure umwigisha akavuga nkumva ariko avuga ibintu ntumva, umuntu akavuga ikirundi nkumva umenga ariko avuga igishinwa, nari mpari ntahari pe. Hanyuma ndaba muri ivyo bitaro, mama abarije ndamugwaza, abarije atuma kariya, abarije ndamufasha muri utu gutyo. Muga rero gufungura, Pasikazi abonye ko nagiye yaciye ahagarika kugemura indya. Rero uko twabandanije dufungura, n'abandi bagwayi twari kumwe babagemuriye, umwe wese yaca aza arakurako duke duke akaduha tugafungura. Hanyuma rero mbandanya ubwo buzima bwo muri ivyo bitaro, mvaho ku bitaro ngenda kw'ishuri. Umunsi umwe rero je nahora numva ngo irerero ryo kwa Magi, nkavyumva gutyo, nkumva uwo Magi n'umuntu wa kure, ngira ni nk'ahandi hantu kure pe kure.
rero hariho umurezi wo kwa Magi yaje kugwaza umwana muto w'umubebe ngaho muri ivyo bitaro, hanyuma uwo murezi rero hari ukuntu bahuye n'uwo mama baravugana, bavuganye amutura ibibazo vyiwe aravuga ati jati sinzi ko ibi bitaro nzobisohoka amahoro, sinzi ko nzobisohokamwo ndi muzima, ariko nubwo nobisohokamwo ndi muzima nta buryo mfise bwo kurera uyu mwana pe, ati rero ico ndagusavye uyu mwana umufate umutware kwa Magi arererwe hamwe n'abandi. Wa murezi araza arambwira ati Oriane ati nsimbiye kwa Magi gatonya, ati hari ico ngiye gutora ca ngaruka, ati hariho nsigaranye umwana, ati nsimbiye kwa Magi gato, ati none womperekeza? Nanje ndamubwira ati oya sindaguherekeza, ati sinosiga mama wenyene, urumva ntari kuri iryo shure nategerezwa kuba ndi impande ya mama. Arambwira ati eka nta kibazo, ati mama wawe nta kibazo, ati ari kumwe n'abandi, ati nta kibazo, ati wewe ngwino umperekeze gatonya, ati hanyuma ca tugaruka. Vy'ukuri iyo yambwira ati ndakujanye kwa Magi sinari kwemera, sinari kwemera kuvirira mama, harya nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu uko aba ari kose. Yambwiye muri iyo mvugo ndamuherekeza, rero ndamuherekeje niwo musi wa mbere natanguye kuba kwa Magi mw'irerero ry'impfuvyi. Kwa Magi ni muramuzi, kandi ngeze ngaha nshikaho rero kwa Magi mbona abana benshi, ryari irya mbere mu buzima mbonye abana benshi cane, nkabona abana baje kunshengerera bandaba nkinyegeza, rero ndahaguma, wa murezi nkamubwira ati none kuva uwo mwanya akihanshira uwo murezi sinasubiye kumubona, nagiye kumubona après, hanyuma mugabo nyene ndavuga nti mfite n'amayeri, kuko ku myaka yanje mike indwi vraiment nabona kure, natahura ibintu tout de suite. Rero ndavuga ati mfite yaranshize ngaha ni strategie yakoresheje kugira nsige ngaha, ndavyakira mu mutima yuko aho hantu ngiye kuhaba. Rero ndahaba neza, murumva ubuzima bwanje buca burahinduka gutyo, mu gitondo nkaronka ivyo icayi, sasita nkaronka ivyo ndya, mw'ijoro nkaronka ivyo ndya, urumva ko vyari nari ngize progrès iteye ubwoba. Rero nkaba mu bandi bana ngira ivyishimo kubona nkikujwe, nyene ndabaho pe nk'impfuvyi yose, kandi nari mfise mama. Rero ndabaho kwa Magi bigenda neza cane, mama tuba dutandukanye gutyo, Pasikazi tuba dutandukanye gutyo, kwa Magi mbaho neza, ndahaba umwaka urahera, mugabo nyene kw'ishuri vyari vyarabaye nabi, ndasubiramwo umwaka ndiga pe, ubwo buzima ndabwakira, urumva nari mpinduriwe amateka. Mugabo rero ukuntu vyagiye kugenda, nsimvye gato, kuko ntawovuga ubuzima bwose bw'imyaka 30 ngo abiheze, ariko aho kwa Magi mu nyuma mama nawe yaraje, araza arahaba nk'abandi, mugabo kubera ukwitwara nabi kwiwe ntivyakunze wewe ko ahaguma, mu nyuma yaciye agenda. Ivyo navyo bimbera igikomere navyo bindi, ariko nyene ibintu nukuvyakira uko bije. Ngo ikitakwishe kirakwigisha, nuko rero muri ubwo buzima bwanje bwose, muri ivyo nababwiye,
nakuze numva ngo ndafise abo tuvukana dusangiye mama, donc abana bavyawe na wa mutaliyano, naba mfise amafoto ndabazi ku mafoto, nkaronka n'amakuru yabo bakandamutsa, nkabaho gutyo. Mugabo rero mu nyuma hariho ibintu vyambako muri ubwo bwana ntatahura bijanye n'ingaruka vy'uwo wa murozi yari yarankoreye. Sinabitahura, nagiye kubitahura ndabitahuye vuba cane, vuba nkuze, ariko rero uko nagiye ndakura niko vyagiye bikura cane. Uko rero vyagiye kugenda nivyo mpava ndababwira. Kwa Magi nahabaye imyaka 4, kuko ndibuka ko nagiye kuhaba mfise iyo myaka hafi 8, hanyuma nahavuye mfise imyaka 12. Iyo myaka rero 12 uko vyagiye kugenda, wa mutaliyano muri iyo myaka yose ibanza naramubona wewe, uwo mupapa, no kwa Magi yaraza kundamutsa, nkumva ndahimbawe, ariko akambwira ati nzokujana mu Butaliyano. Nkamubwira ati none uzonjana ryari? Ati nzokujana. Hariho n'igihe yambesha ati nzokujana mu ndwiza, nkibaza ati azonjana mu ndwiza, ariko nyene bikanka. Rero mu nyuma iyo myaka 4 iheze, je urumva nari nariyakiriye ubwo buzima, nari narabwakiriye pe, kandi vyari bimeze neza. Umunsi urizina nza mbona ba bantu nakuze numva ngo turavukana, mbona na wa mupapa w'umuzungu, mbona na mama baraje aho ndi kuturamutsa. Ryari ryo rya mbere mbonye abo dusangiye mama, hanyuma ndanezerwa, baranezerwa nabo, barandamutsa, bavugana n'ibirimi, ico kirimi cabo ntumva, twarabana mu maso gusa tukayambirana nyene, muravyumva namwe. Hanyuma bararaba aho hantu ndi, hanyuma barataha, basigara ngaho. Nsigaye ngaho rero, mugabo baciye bagaruka mu nyuma kandi gato, haciye no même pas, ahubwo ni Magi we ubwiwe yagarutse arantora. Magi azazananye n'umushoferi, arabwira umushoferi aturibuka ahantu twajeje? Atega. Ati niyo tugiye. Nuko tuva aho Ruyigi tuja i Gitega. Donc rero iyo Gitega niho abo bari bashikiye, bari muri maison de passage, nshikiraho, inzu nini cane, donc hari mama, papa et les enfants. Jewe kubisanzwe nari ndyohewe gose, aho nari mfise imyaka 12, numva ndaryohewe kubona mfa ndi kumwe n'abo tuvukana. Mama nkamubona ari lucide, ataborewe, kuko ubuzima bwanje bwose mama naye ndamuzi arakaborerwa gusa. Hanyuma twahabaye aho hantu nk'indwi 2 turi kumwe, indwi 2 gutyo. Hanyuma umunsi umwe rero dufata inzira turagenda mw'irerero ry'imfuvyi ryaha Gitega. Hanyuma urumva bari bagiye kunsabira ikibanza muri iryo rerero ry'imfuvyi naryo.
hanyuma rero mama mukuru waho umubikira ndanamutahije gose cane, ndazi ko nawe iyi ntazoyumviriza azoyiraba, hari uko Yesu yamukoresheje nawe. Turashika baramubwira ati twashaka ko uyu mwana mumutwakirira, ati mugana warababwira ati twebwe ngaha dutunga impfuvyi itagira nyina itagira se, ati ariko uyu nawe turabona ko afise mama wiwe, ati ntibikunda, atariko ati ndafise musaza wanje, ati uwo musaza wanje rero aheruka kugira ubugeni nta mwana aravyara, ati nomubaza yuko uyu mwana yomubakirira. Nuko niko vyagenze, uwo musaza wiwe rero bari aba jeune marié, hari haheze nk'umwaka bari marié, baramubaza arababwira ati nimumuzane. Mugabo rero aho rero ngomba ndababwire iyo nimumuzane, bari abavyeyi basenga cane, hanyuma urumva uyo mubikira, uyo mushiki w'uwo mupapa abibasavye ntibashotse batanga inyishu, nk'abantu basenga baciye baja ku mavi kuko nabo bari bafise ingorane zabo. Urumva kuca uzana umwana muri izo ngorane, murabizi kwinjiza nko kwinjiza ingorane mu yindi. Muga uwo muvyeyi, uwo mupapa n'uwo mumama aha rero niho ngomba ndabavuga izina. Umupapa yitwa Nshimirimana Edouard, umumama akitwa Gahimbare Anita. Baramubwira ati nimurindire gato, baja ku mavi barasenga, barabaza Imana ati Mana uyu mwana tumwakire gute, nyene bashaka kwidesida. Aha niho nca mbonera akaryo ko kubabwira yuko ku muntu asenga c'est très important ko ama décision amwe tuyafata twamaze gusenga tukabaza Imana, kuko hari ibintu vyinshi, hari ama décision menshi dufata mu buzima bwacu tutasenze, tutabajije Imana, tugasanga twishize mu mutego, noneho vyagukomerana ukaca utangura gusenga ati Mana gute, Imana nayo ikakubwira ati ariko ibintu vyinjiramwo warambajije avi wanje ndakubwira. Toya rero nuwigwaneko, ariko Imana ni Imana nyene iratwumvira imbabazi, mugabo hariho ingorane tutari dukwiye kujamwo ku bisanzwe. Mugabo iyo ubajije Imana, kuko Imana yo ibona kure, irabigufasha. Nuko rero barasenga, hageze rero verdict, bafata Bibiliya barugurura ahantu hambere basomye. Mama akunze kubimbwira, arambwira ati uwo Gahimbare Anita ndamwita mama, ni mama pe, ni mama. Ati ijambo baserukiyeko, baserukiye kw'ijambo rivuga ngo nimunyakirire uwo mwana mumumpere ico ashaka cose. Bahise bugara Bibiliya bagira ubwoba, baravuga ati uyu mwana ni umwana ki, uyu mwana ni bwoko ki, umuntu Imana ivuga ngo umwana wanje mumumpere ico ashaka cose. Emwe bafashe telefone baratelefona wa mubikira, baramubwira ati nyarukana uwo mwana, ati numuzane. Uko rero niko namanutse i Bujumbura, nza muri uwo muryango kuhaba, sanga baranyiteganya igishika cinshi. Rero ikintu kintangaza, ikintu catangaje n'uwo mumama n'uno musi duhora hari ukuntu dusubira mu kahise tukabidekortika, tukabiganira, tugasubira tukabona ugukomera kw'Imana. Ikintu rero cari gitangaje nuko ndamubonye nahise ndamuhamagara ngo mama
urumva nawe tugwana mu nda nk'uko nyene ni umuvyeyi n'umwana bahuye. Aho rero niho natanguye kuhaba. Noneho uwo muryango w'abataliyano baravuga ati ico muzokenera tuzobafasha, iki nimwakire umwana. Abo bavyeyi nabo Anita na Edouard baravuga ati umwana n'uwacu turamwakiriye kandi ntaco twiteze, mugitanze sawa, mutagitanze nta kibazo naho nyene. Nuko rero banyakira ataco biteze, bavuga ati uyu mwana n'Imana yamuduhaye rero tumurera nk'uwacu. Ni koko rero bandeze nk'uwabo, mba aho hantu. Umumama ikintu ca mbere yatanguye kunkorera counseling, ndamuyagira ubwo buzima bwanje bwose bwo kuva mu buto, nari muto deja, nari mfise imyaka 12, muga kuvaho nibukira ivyo bintu vyose nababwiye, ndabimuyagira vyose, ndamutereka imbere. Agira agahinda, arababara, aravuga ati uyu mwana rero, kuko yari umumama asenga cane, arambwira ati uyu mwana rero ikintu ca mbere gikwiye gukorwa, arakeneye delivrance, arakeneye kubohoka, arakeneye kubohorwa. Rero ikintu ca mbere yanyigishije, jewe urumva wa makurata wa mama yamvyara, imyaka yose twabanye ndamubona, nta musi n'umwe nigeze ndamubona yinjira mw'isengero. Urumva uwo mama yamvyaye je Imana ntiyari yarayinyigishije na gato. Tukibana naragenda gusenga, ariko nagenda nkwirikiye ababanyi, kurya kuntu ababanyi bitegura kwa Mungu, abaza tugiye he, ati ngiye mu misa, nawe ugahita ugiramwo. Ndibuka yuko nagiramwo, ngarutse nkashika mbwira mama ibintu vyose patiri yasiguye. Ahandi rero nagiye kumenyera gusenga maze gushika kwa Magi. Mugabo rero ivyo kwiga nyavyo, gusenga nyavyo, kumenya iyo Mana, bakayimbwira bakayinsigurira, kumenya, uwo muvyeyi niwe yabinyigishije. Anita mama niwe yanyigishije gusenga, niwe yanyeretse akamaro ko gusenga, anyereka ko vyose biva mu kiganza c'Imana. Uwo mumama rero ikintu ca mbere yanyeretse urukundo rwinshi, rwinshi. Ndiko ndabivuga ndabibona nk'uko vyabaye nk'ejo. Yarankunze, mwibuke nari nakuranye na wa muvyeyi ata rukundo yigeze anyereka. Hanyuma mba mu buzima bwo kuregwa mu mfuvyi, kandi nari ndamufise umuvyeyi, ariko nsubira inyuma gato cane, imbere yuko mvuga ivyo kwa Anita, nshaka nshimire cane vy'umwihariko gose, nshimire cane Marguerite Barankitse. Magi, oma, ndagushimiye cane imbere y'abatuye isi. Ubuheruka twaravuganye ku telefone, ndakubwira merci. Hari ikintu ndakubwira ati merci ikwiye kubona waranyakiriye, urandera mu bandi bana, ntaco nigeze mbura, narafunguye, waranyambitse, ndaregwa, ndagirirwa suivi,
nditaha, baranyitaho batitaye ko nari mfise mama, nuko urandera iyo myaka 4 yose ndaja kw'ishuri ndiga ishure nk'abandi. Uyu munsi nkiriho nkiri muzima ndabikesha wewe, rero ndagushimiye cane rwose vy'umwihariko, merci. Ntaco mfise noguha ariko wumve ko ndagushimiye, kandi Imana iziguhe ijuru. Imana iziguhe ijuru, sije wakoreye ivyiza gusa, wabikoreye benshi. Personnellement ndagushimiye gose. Imana yaguciyeko kugira ngo uno munsi mbe ndiho, kuko nibaza yuko iyo ntari kuza, iyo utantora ngo ndere, nibaza ko nari kuba narapfuye, canke iyo ntapfa naho nari kuba narabayeho ubundi buzima ntazi, ntiyimagina ingene ngo bwari kuba bumeze uyu munsi, ariko ico nzi co kimwe mba narapfuye. Rero ndagushimiye imbere y'abantu bose bariko baraba ino ntahe yanje, merci, 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 merci.